parseme gatuje kurima amafaranga ya parseme sayo kuja kurima hanyuma rero jewe ndi mashaka nta wuntegeka Genda umwuga wanje Jesu kurima abawujejwe barawukora nzobasigurira ingene botera imbere Jesu ndejwe kurima kandi nta wumbwira ngo nime ku gahato bavyumve urima narime abandi bakora ibindi akazi karagabuye sera division du travail bacishura une fois pour tout hanyuma naho nurima ntawenza gusezera ugira meje kurima ntaza gutelefona umushikiranganje kanaka ngo burya jengeye kuri nurima itongo ryane ntaza gutelefona iyo ankete wayigize dabora bona ko ntari itongo ry'iwanje waje ndarikoza je mu muryango ntaza gutelefona ikintu ntuze kafuyaje institutionnel yari kafuyaje institutionnel nukuvuga inzego nyinshi zibirara baro keshera abaje umwe bakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture yaho odeka yaho hayro bureau d'études gusa zike muri présidence yaho bose nika odeka yoyo ni acteur ame metarigirateur umugasanga kaje wazo mushikana mushaje buri bintu bwo burundi ngo twenge ngo ntibutira ngo baza odeka biro sati kabura inzego zimaze kuba nyinshi bengo ziri ya competition kute bahigi benshi bavuga ngo babizimya niko bica bigenda bere zitaziba mbi cyari zikabaza tutavuze ibyo ubushakashatsi ingarukari kubarimi igihe bari kubaragira gute batiba guhebwa niki bizaniki wena kujoro niki niko nakubwira nti ubuzigitoro atakaza kufisa amadovize yo kutagura kukibira udononira iki we none nturiga cyo kwazo kimaza no mwana cu igavuta amadovize yo kabi tarikira itasi to bakuheze ntabitora bikuba yagutse itarashoka yuyo bari kirateba bakubwira ko ari stoke sindavuga ngo ni 70 amatona nka mugabo irahari kandi consistent hari yagira shoka rukigo hagataje akoro nibi byu bitaragenda neza uwo toka hari maze bavuze ngo agize nkunze n'abashinwa sinzi tuzora yuzo bitarabija mugabo nkuba amadovize ya mbere y'amaka yiriko yatakuzarashika uca wiyaranda ko dufise ko bime gitororero ibi tubinyarutse amadovize ikatangure gushika hakiri kare ntaza gukeye angap mu bisanzwe nko mubizi igihugu cacu kirafise ingwani mu bijana amafaranga y'agaciro redovize kandi iyo ntambamye igihugu ry'amadovize ni intambamye ikomeye mu iterambere ry'igihugu bavyanka bavyemera arongo igihugu canke n'abantu bose babitahura ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni intambamye ku gihugu gushika no munsi mu bisanzwe turavye n'amafaranga yava harimo kugwiza dushorera hanze nubwo gushika no munsi bita balance commerciale igipimo cyo dushorera hanze nibwo tugurira hanze mu Burundi nikigira kirega 20% nico bita taux de couverture des importations par les exportations ndagisubiremo ni igipimo cyo kura bati ibyo dushorera hanze amafaranga dukuramwo dushobora kugura bingahe mu byo dukeneye hanze birenga 20% amafaranga cyo kuronka mu byo dushorera hanze exportation atuma tugura 20% ibyo dukeneye ugacivuga uti none uburundi foko twemera duhingura ibintu bike c'est une économie ifatiye iracari ekonomi iri inyuma mu bintu by'ibyo duhingura mu mahingo n'ibyo duhingura kandi tuvyemere kandi ico ni ikintu hajaze mu gihugu gikenye kiri inyuma ibyo birimo ibindi bihugu vyama bigavye turiko duhingura iki turiko turabrasa gutyo dushore ibyo dukura hanze byinjira mu gihugu ono produit presque rien uravye mu bintu by'amahingura hera ibyo bitoro tubikura hanze imiduga yose iva hanze za ordinateur amatelefone imiti angre
amabyende kipuma impuzu ibirato ibyo kubaka amato de construction equipement ménager na ibimwe mu no mu bifungurwa none we wumva ngira nakiri ngira ziva hanze yanakiri daziva hanze ama insecticide ibintu byose produit fito ikintu cyose kiva hanze none iyo economy yacu ihagaze bavuga bati bagatima mpembero tukagera ngo turi kwije turagize gute nawe ntacu hingura ushobora muri kwije tacu hingura hanyuma uravye uyu munsi wahariwe uburimyi twashaka turambega uburimyi bwo guterera gute mu bijanye n'amafaranga y'agaciro mu Burundi ngo bubeshigo n'uburimyi n'ubworozi muri ekonomi ngo ikorimagaze ku binyi n'ubworozi kera ibiterwa njabuka amazi ikawa ipampa n'ishayi ubipampa yoyo irikivugo muri raporo yasohotse ya BRD ibiterwa ubutugirako cyo ngo principal produit d'exportation ni kawa ni icayi buke ngo n'intuze n'amabuye y'agaciro ubutari nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumengo kwinjira mu gihugu vyabaye nk'umugani abari karateza imbere kumbure bariho ugacura none ya kawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo valeur ajoutée kuva kera ukaraba none nico dufise gifise valeur ajoutée araho kigize uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira ipama ryo ryumva ryagiye iri kiboneka ama exportation cura abaronika umwimbu genda usubira rokoro yo kwimbura ikawa neza mu Burundi 50,000 toni iheruka mu 82 mugabo kavuga ngo ikawa raba kuvuga ngo washize ikawa imbere ikawa gushika no munsi ifatire ko niyo iboneka ama exportation bubiro dushorinde ugiye ukarabwe bita Rwanda ruteza kugira entretien iyo kawa itaronka umwavu engrais iyo kawa izotirimbira iyo kawa ya makampanye yo gupompa no kugira iki atakiba kaba de désinsectisation za kera zahora ziri kera harama kampanye yo gupompa ikawa ukatika ubu nibiba gusubiriza imivyaro ishaje haro deredo bimivyaro ivyaro imyaka 15-20 ukarabras ishwi haro n'amakaba ashobora kwatuti bashobora kwiga ashobora kubara n'ibiterwa bimwe kugira kubera iyi si yacu ari nantoyi twimbura ibiterwa mbumbarugo bibana na njabuka amazi aba moniteur y'abankadika kera warona ba moniteur dikafu bari abakurikirane bari nyibikawa ikawa udapoma ikawa utarodera ibivyari ikawa utaha engrais mugabo ukagumwa ngo wikawa ngo tuko tukodera ngamba dovize kwishorira hanze n'ubu hari amastoke yo mu mwaka uheze yara atashoje no kwishorira nanke twaronse kwishorira hanze kwishura abarimyi turetse ivy'igicwa asanga n'ubundi ari gito kubahimba bikika umugani none uwo muri iyumvire umurimyi yashoye ikawa kuva mu kwa kabiri amashuri agira atangure mu kw'icenda atarabona urufaranga ikawa ijeje no kumuha roveni amashuri agira atangure rentrée scolaire bage bate gushora mu kwa kabiri bisanzwe premier paiement y'ikawa yaba mu kwa gatanu ya nyuma yaba mu mpera zo kumunana aravuga ngo ariko bagira digitalisation ngo bagira gute none abakora isoko canke bagira iki bariyumvira impact iyo digitalisation y'inyarutsa ngire gute mugabo uwo murimi agiraje kwa kideni
aje mu migwazo yakideni kugira abana ku ishuri yagumye ashora ikawi kaba yararushe yarayikore mugaba akaba atarabona urukuta abantu bo kwikubita gashi icyo kintu kikava mu nzira nibo kwikubita gashi iri gikanu njya burimye nyene none iri mu murimyi ayihevye roni ikirimwa nande ibi by'amafaranga y'agaciro ibyo dingene bari ko biravunja erega plus haba réévaluation plus les exportations sont pénalisées kuko plus ajya amafaranga aza mu madovise idolari rirevaluwe amarosete en francs abamaki nukuvuga ugiye ukaraba recharge niki ucusanga umengo amaheruza kuruka mu marundi kuko umunyagihugu zo muhemba mu marundi ibintu bikora ngaha mu marundi la valeur du dollar y'ijero gasaga irirevaluwe ikivura je make muri uwo mwanya cumengo utanga uriha amafaranga make bigaca biba donko bikoma bizana ikibazo igihe bigera ku devalua gato y'idolari byaratumye abantu kubararima n'abantuze n'aba nibika bashobora guca bahemba kandi neza bivyihuse kubera wewe wakoza amasharge buronse rosette ico nubu ndikiratahuye insio financier inyiri zitegura guhemba muri uno mwanya mafaranga yabakira amagaranti donc amabanki ikindi ko ingene abagiteri bakorana hari abagiteri privé hariho amabanki hariho na leta uwo mingo mwese akuru leta nayo nyene nivabone n'akageso kuko kwimira kw'ibintu ariyo yonyene ishobora kubikora abantu bagenda bakiyugana ngo nabo muri leta bakafata ingingo batariko barabaza abandi ababayimi abagiteri privé abakwiye kwico bita synergie d'action agahanahana ivyiyumviro mugasaga muri leta bashinzwe ikawa ibiri mu bironi ariko barabaza serukira abarimye ariko barabaza abagiteri privé bashobora gukorana n'icyo giti cyo cyotera imbere gute ikintu ntuze cafouillage institutionnel yari cafouillage institutionnel nukuvuga inzego nyinshi zibirara babo keshera abaje umwana bakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture yaho odeka yaho hariho bureau d'étude gusa zike muri présidence iraho bose mwikawa odeka yoyo ni acteur ame métal umugasaga kagira wazo mushikana mushaje buri bintu bwo burunzi ngo twenye ngo ntibutira ngo baza odeka bureau sati kabura inzego zimaze kuba nyinshi ubengo ziri en competition kuko abahigi benshi bavuga ngo babizimya niko bica bigenda bere zitaziba mbi cyari zikabaza tutavuze n'ibyo ubushakashatsi ingaruka ari kubarimi igihe bari kubaragira gute batiba guhebwa niki bizabiki ushaka guheba ikawa ugasanga ntibakibona makarusho yo kabisa no guherengetera kwibutse keri kawe ingene ya pompe ingene abantu twagira twese turi abana ibipimo bakaza gukata bakagira gute igitegwa njabo kabazi twese tukacuba tukagisonera mugabo urumva iyo mitino ndikabitaja mu mitagira gute mu bindi bivuga wagira remplacement des plans muri za Ethiopia cyangwa n'ahandi kugira marketing yo kuexporta irotare dans l'exportation hari nk'ikawa yo guhera umwaka uheze itabirashoka nibi impact we warahembye abantu ari nk'umwaka uheze ni masse monétaire warungitse muri circulation ifatiye kuko iyo masse monétaire ata contrepartie ya madovize irat ivyo barabyumviye mu misi yarakira saho mu kwirwi mu kumunani amarosete d'exportation y'ikawa ya mbere yatanguye kugaragara yo biba bitaraza cagitoro dukeneye
kubura igitoro ngabona yakawa kwishyura iyo masa monetaire ukeye ukarungika mu bantu atacifatiye muri kurahemba none contrepartie yayo madubi izoza ryari ivyo birica ekonomi uko fata merukanyagiza mu gihugu nibiki ububonye niye inflation dufise nibi biciro biragaragara ko ari amafaranga agumanyanyagizwa mu bantu atacafatiye ko jongwanya kubisigura umunsi umwe mwene biko birica igihugu abantu ko bararungwa ngo buryo ngo niwe dopima iki nibiki nayo au niveau de l'économie réelle nta na kimwe cyahindutse ahubwo biriko bisubira inyuma investment muri secteur barazi yuko no kugira igisata gitera imbere hama hategeza kujaho aba partenaire tanje za banki mondiale zanze tugira bateze imbere cyo gisata mugasanga amaproje mwamwe aburizwa mwagira gute nico gitubaje subiye gutera kamo muri leta na cyane abashikiranganje bamwe baburiza nk'amaproje kubera ayo maproje ataje abahinyungu zabo bwite bakayavuruga bakagira iki ugasanga amaproje aratashwa biramaze kugaragara henshi tubitohoza tuvyumva muri leta abajejwe umukuru w'igihugu niki cyangwa abaronwe nibahagabi hari izo ngizo bakade bamwe abashikiranganje n'abandi baza kono ni project age bakayanka kubera ubwabi taje kubaha inyungu direct ugasanga ibintu biragize babwa ati bakoresha abahinga bagira ama etude bagire gute bakorere ku bintu by'ivyigwa basanga nta bantu nibashaka bashaka kubica gusa muri politique duhibi utanjireho naka utagize gute iyo project kwitwara mutabize ngo Genda birye ndumushikira ngaye canke ni hehe oya bikontrole n'undi muntu canke nibikisi nemera hano atashobora kuraba inyungu z'igihugu baze baraba abantu ariko barigenza gutyo babateshe bamire nahandi yuguza gusubira iyo kabiri kigenda gutyo tudashobora tagira gute cyangwa ushobora difficile matagira gute niyo makutarashoka ideja nkitarashoka utusaga bugigendera takanovera ukwiteba icyo mastoke cyangwa nibugutu utusanga ingendera takanovera waje bayingara ariko bwira ati ikitakaza kanovera ubwo burimye twashize imbere biko ibyo mu yagacyo kinabivuge ibyo butari bose bari ko amafaranga atawumenye uravye amafaranga asohoka atinjira mu butari nikabika twatuba twicara mu gihugu turipije n'ibiki by'ibyazi nacyo twimbura nta mahinguriro ntaki umuyaga nkuwa urakomera ariko turahambaye imeraho turi hama twikosoreye mw'abarundi twemeraho turi twikosora nuja ngo igihugu cyango kirahambaye kiragize gutata turuhingura tatuvisa kurakora byose ukura hanze urondera tuvira kayabura ukagira ikintu isise kwaza uri gihugu nk'ibi by'uwacu utafise amadovize n'umuntu atagira ratio muhira nawe wende kuri wikura bikura hanze kandi ugasanga rero n'abantu rero bamwe aho nyene bo hejuru ni bashaka n'ibintu bikomakomeye imiduga myiza ibiki n'uburyo biheza bikatwara nibaza yuko hageze ko abarundi twikosora arsene mugaje kuri amafaranga ya parseme sayo kuja kuri hanyuma rero jewe ndi mashaka nta wuntegeka Genda umwuga wanje Jesu kurima abawujejwe barawukora zobasigurira ingene hoteli imbere Jesu ndejwe kurima kandi nta umbwira ngo nime kugahato bavyumve urima narime abandi bakora ibindi akazi karagabuye sera division du travail bacishore yindi kwa porto hanyuma naho nurima ntawenza gusezera ugira meje kurima ntaza gutelefona umushikiranganje kanaka ngo burya jengeye kuri nurima itongo ryane ntaza gutelefona
iyo ankete wayigize urabona ko ntari itongo ry'iwanje uraje ndarikoza ryo mu muryango nenga nzaza gutelefona avocat sinzi wavuze avocat fleur amavoka nashatse kuvuga ibiterwa byasaba ko bishobora kuba ariko birashoye haravuze ngo amastevia ntimuvyibuka amaze kuvuga byi stevia ntizavuzwe amavoka n'abanye amashu ibikini bi ugiye muri raporo ya BRB nta na kimwe urigera ubona aho cubona yuko rero aragahazi ibyo bintu bivugwa ubwa mbere aho nyene aba exportateur bose bajamwe bariduka kuri batorohereza harigeze kuba na seminaire sur ça baravyerekana sinzi ko ritirikiriko urase kuzora yuko byo basabye bija mu ngi kandi leta imenye sishora naba privé ni bakora ibintu bagashora ibintu hanze utaborohereje rero utagize iki ibizokunda ayo murazo ukaraba n'isi turimo inge n'ingana ukaraba na kanti tuzorima izoshoboka gushika ubu rero sinuma engineer mu mavoka mu mashugwe muri za stevia canke iki gushika ubikihari uri kurara raporo bere bisohora nta bavuga tutire principaux critères d'exploitation nta urabona ivoka nta urabona stevia nta urabona iki ibiterwa biracari icayi ikawa ni icayi byo principe n'intuze ni ipamba ryo ryagi rikirimwo banze baza n'ingene n'ipamba ryagi twasize twahore koje twahora iyi export ikawa ikahana ubu bikizana ayo madovize hanyuma ikindi wacuba mu inkwavu biri muri bya bintu nyene inkwavu je sindo muhinga mu byo korora inkwavu sindi ibyo ntibirimwo avuze ico kintu cibihari n'ingene biriko biradusubirana inyuma ico ajije wewe umwe muri wewe rotari yo kugira intuze kuri nakivuze rotari guhemba abakozi abarima kabahemba karejo nibisanzwe n'ibinyaruki ivyo none ikabategeza guhembwa abarundi me weje kubahemba yaka uri kwikoze zarera contrepartie ikabi gituma ishoku bwa mbere ni marketing igenda nabi na ya kafu yaje titione ziba inzego nyinshi zakugwarira kubijambo nibiki kumbere wowe uzanye umuyu nane nzakuyu abaruri we ntimubazi wowe uzanye kasete ntabitabyeme ni kafu yaje haje abantu tutako tuti harmonisation y'umuntu kijejwe nimujya competition ivyo birama ugasanga abantu kwera ndi mushikira nkandi hari kindi wode hari indi biro ugasanga bari kumwe wisarundira ingene ivyo byojime ugasanga ko barafujiranye nico bitare haje gotabahigi benshi barobezimbwa naho byose birajamo pese na marketing il y a la volatilité du prix du café au marché international bancaire wena kujorone kibone ko nakubwira nti ubuzigitoro atakaza kufisa amadovize yo kutangura kukibira udononera ikiwe none nturiga ico kibazo kimaze n'umwana cu igabutaye amadovize yo kabi tarikira itasi to bakuheze nkabitora ariko bayagutse itarashoka yuyo bari kirateba bakubwira ko ari stoke sindavuga ngo ni 70 n'amatona ngaya mugabo irahari kandi consistent hari yagira shoka bukigo umba hagataje akoro nibi byu bitaragenda neza uwo tuvuga tuti hari maze bavuze ngo agize nkunze n'abashinwa sinzi tuzora yuzo bitarabija mugabo nkuba amadovize ya mbere y'amaka iriko yatakuzarashika uca wiyaranda ko dufise ko bime gitororero ibyo tubinyarutse amadovize ikatangure gushika hakiri kare ntaza gukreanga uritegura nimbuga tutivuze ngo ngizo apwexere nazo dukede yitegurira mu vyawe nawe birangure neza bo ndiko nabakiki ariko ravuga ati ntuze sini wanavuga ngo parcelle mirangura ngo ndinde kurondogora
ivyo turangura birahari kandi nibigaragara. Ivyo rero byo kuvuga n'amadovize turayinjiza n'amaproduit tuyarungitse agashikira muri beri baraza agacafashije. Bon, en français, vous avez demandé par ce, mais